ngo ya hango to kumundi kazi ngo duteze isoni kugenda ngo kuri televiziyo ngo iki niki ndavugatse ngo ara recherche de ngo ara recherche ngo uyu muhungu iki niki reka ndakubwira irya tele realite muri abakobwa benshi muri kumugwanira umuhungu umwe yego byukuri murabona ko bishitse ukamutsindira umuhungu uwo muhungu ufite vyoroshe narirya amakritire atabaramba BACHELOR ukuntu babijamwo birondera abakobwa benshi cyane mvuze benshi c'est des milliers de filles muri Afrique rero kugira batoremwo 20 entre aba bakobwa bose nuko vraiment kandi ubu je pense ko baba intéressé cyane ko ari umundi kazi ko yamba mu Burundi bagace gihugu haco tuza tumenye muri tele realite so reka turabingene bizogenda desha narose amashugwe kabiri icuro ryanyu le fait ko nabuko narose icuro ryanyuma nivyo vyaryosha ibintu kubera nanje abantu benshi baca bapapatese ku mundi kazayironka uparayironka upa umva bashikiye baca bagiye Rwanda sishugwe ryanyuma ni nka match real yinjiza igisizo cyane mukaje sinda twa biryosha uravuye muri basho ubu urabona ko mugoma musubire kandi hari ico vyahinduye ku buzima bw'iwawe abantu benshi baza ko telefone yanje uzemwe batipe tuguma tuvugana n'abatipe cyangwa batipe ngo banzaga alors que pas du tout mugasanga umuntu areka atinya sindi sinongenda kumudragare abandi batipe benshi alors que sanga la réalité des choses c'est pas du tout comme ça faut pas gutinya ibintu uzovyimenyera wewe wamaze gushikaya ubwira byo gutinya mu buzima busanzwe abarundi biragoye abarundi kazi biragoye naho aba yakunze umubire kubimubwira mu buzima busanzwe ubwawo byakira gute birakwiye yuko umuntu akunda umukobwa akunze umuhungu abimubwira je sinotinya umuntu wunye ko ngo ni mwiza cyangwa iki niki cyangwa uri umuhungu utinya umukobwa ngo motife ngo ni mwiza ngo sinomwigire iki usanga wonye nabwo uri mukundanye rero biteye n'ubwo bako kikonza abahungu wabwiye ngo ndagukunda cyangwa weretse ko bakunda antuka weke baca bigarisha mbere mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanya aho muherereye je nitwa Juste Girl inyuma ya kamera mwita umusaza ndababwira ko turi mu kibanza ciza turi muri Doki House murabona ko ari kibanza kimeze neza cyane ahantu hahema ahantu hari ubuzima vyongeye bafise ama service meza cyane haba mu gikoni kandi ibinyobwa bimeze neza cyane nga mu Kabondo ku ma escalier baca babona kuri Avenue du Large ucuduga ahantu hataringana ama escalier ucu babona neza na neza uhaza arahazi utazi nawe narabe ngaho GPS irakora ndabura kuno munsi dufise umutumire tuza kuganira ikintu gikomeye mumaze iminsi mumubona muri tele realite isanzwe ica kuri pop muri Canal Plus yitwa BACHELOR no musire nkaba ndi kumwe na ntibakivuga ngo mademoiselle bavuga ngo madame sivyo nkaba ndi kumwe na madame BACHELOR bamwita Mutore Cindy niyo mutumire uno munsi mbega birakunda ko umurundi ubumenya afise ibujumbura ashobora kubutwara hanze bukazana amafaranga mva makungu ariko vyongeye umuntu yogwanya gute ama complex abahari na cyane kubigeme ndagura ko vyamaze komera ndikuba rero na Mutore Cindy nkuko nabibabwiye niyo mutumire uno munsi turi muri Doki House ndakura msa Cindy taramukije cyane urakomeye neza ga madame BACHELOR ego nda urapendeza sana urakoze cyane bariki kwambara ga rose kwa je ndi umuntu ndakunda rose uri très féminine ego wow wambaye ikintu menga ni gishapo mu mutwe ivyo navyo ni from where mbona umenga ni ikintu ciza cyane iyo shapo yikuye gasindi ego ni ciza cyane sama petite sœur ayikora akora ibintu vyiza cyane ibishinyo ibishapo c'est très kiradani en fait je pas shaka umuntu ambonye nyene be flashy and gishapo vraiment it's good for that wow abashaka bwo kugira ndashaka ndabahe numero muzomantiki ndakunda ingene Cindy kijara marketing adafyina cyane gose na numero uzuzitanze unyene akabintu vyiza cyane ngene berewe novuga ishwi ndabereye ni 62 611 506 wow kubashaka ko bibakora ko ibintu byinshi bishinyo basigaye bavuga ko abana bubu tutagifata cyane ku mutwe indi nimero rizo kuzisoma bibaze heyo ni wanje ndakuyisoma uravye nabi Cindy kibazo cya mbere kuba tamuzi Cindy Mutore ninde Mutore ni umukobwa afise 24 ans mwakuza 24 ans amanda umuntu sanze nakunda tele kuva kera nakunda kuraba jama tele realite kuva kera kandi nifuza ko umunsi umwe nzobigira hanyuma shataronka amahirwe kuja muri BACHELOR imbere kuja ngaho bangereye kumenya ubutumwa bwari bumeze gute nari umukobwa kubagana cyane nuvuga gucyo w'abakobwa nyene kagumaga kiruka gatsimba ibiti ego nari umukobwa akunda kwishuri akunda kwiga mugabo nakunda kubitwa cyane abantu bose tuvukana nje nakubitwa cyane muhira wowe wakoze iki kubagana nyene
kumena ibirahuri kuyerera kuja gukina n'abandi bana n'abana bo batagikina birababaje. Ariko umukobwa yuri igiti Bibaze. tugiye wabo wihishusha iyahe? Ntabwo nibaza ko nanigize umuhungu. Kera abantu benshi bazi ko ndi umuhungu par contre. Yego. Mugabo ko nkura nuko vyaheze. Unye ubona ko ni ibintu vy'amahoze nyine. Vy'ama pink pink. Ya kuyindi poem Ya idasanzwe. para bisanzwe. Umve uriko biza kuyindi poem. Amashuri yawe bigenda gute? Amashuri nsandiga narize mu gikungu. Nize mu gikungu catagenda après mu Rwanda. Yego. Hanyuma tete secondaire. Yego. Ubu naho ukaba wikorera utwara. Yego. Narifise salon de beauté pendant une année et demie. Mugabo yarugaye nyene malheureusement uraza ibintu biragoye. Umuntu arashaka guhomba. Ngana tuzogaruka okay. Mu karere iyo umukobwa akina cyane n'abahungu abantu bavyakira gute abavyeyi bavyakira gute? Muri primaire nyene no wakina n'umuhungu mu gukura babaza kuraba kwera ibindi. Uza kudaraga mukiri secondaire mugabo ntaco bitwaye pe. Uriza mu gikungu urabibandanyije ivya tele realite. Vyakuje mu gute? Bon, jewe apart ko ikintu nkunda mu buzima ari business, ibintu vya tele realite ndabikunda cyane vya TV. Numva umengo ni ikintu nkwiye gukora mu buzima. Nkabati mbega ine filme gabasha ndavuga ati vya filme vyamve mu Burundi nk'ama filme mu Buhindi. Hanyuma ndabona rero BACHELOR ukuntu babijamwo birondera abakobwa benshi cyane. Mvuze benshi c'est des milliers de filles muri Afrique. Rero kugira batoremwo 20 entre abakobwa bose nuko vraiment ni birebire kugira bijamwo wangu ni birebire. Magampel video mari masaha, magampel video n'umupsi. Jeri musi bambwiye ko natoye kwanza narumiwe. Ako tugira ngaho nyene. Ayama ubwa mbere murapostira. Ego. Ubwa kabiri murapostira muco kwandikira bakubwira ati turakeneye tugira entretien. Turabe si on peut te prendre ou pas. Hanyuma mukagira entretien ndibuka ko twagize kuva 9h du matin gushika 17h. Uko muyagiye? Barakubaza ibintu vyose ubuzima bwawe bwose mana bararengeje. Aho ubuzima bwawe bwose uvuga mu masaha y'icenda. Ndakubuje sosubira rya mbere rya nyuma. Yego. Waravuze na vya bindi. Iki. Ndakubuje iki? Akintu nakibi. Amasaha y'icenda. Amasaha y'icenda yo. Ntuwamurana vraiment barabigira birebire mugabo aussi baba bashaka kumenya caractère yawe plus profond. Wow. Kuganira n'umupsi. Manzo mbwire. Murabandanyije ico bwihejeje cyo kuganira n'umupsi hacakurikira. Tuhejeje urabavuga n'umupsi haba mu nyuma barakurondera nyene bakubaza bakakubwira si watowe upa. Ucarondera batowe duku. Kandi ubu je pense ko baba intéressé cyane ko ari umundi kazi ko yamba mu Burundi bagaca igihugu haco tuza nje tumenye muri tele realite. So reka turabigene bizogenda. Je pense que ça aussi ça a joué quand même. Kugira basi babone n'ikindi gihugu batamenyereye muri tele realite. Nuko birakunze rero barakubwira ati uri mu banomine. Ego. Bazoja muri tele realite. Wari wiyumva gute? Bisanzwe. Yego. Ushikari. Bimeze gute? Ajya mu tele realite na script muba mwapanze biba bitunganije gute? Umunsi wawe umeze gute? Bon, déjà faut savoir que c'est script. Il faut savoir déjà que c'est script, c'est film. Urumva ni tele realite ni realite ibiri bako barafilma mu majambo make. Ya, na kimwe kiba canditse. Gushikari yabice bigenda gute tuyagiye? Bon, OK. Kandi ndababwira vyose gabasha. Yego, tubiri. Ndavya bindi vyose. Akakanya. Umve. Ya. Hewe urumva? OK barakuri iyo tike. Uragenda murashika baratwakiriye neza. Hanyuma ufite tuba muri villa. Turabakobwa twese tuba muri villa. Turagira n'amajuru, hari amajuru dufilma, hari n'amajuru ya pause, bugana na telefone tuba dukoresha turi hake. Na telefone imwe twemerewe. Kwa ntuvuga ibintu nyene bidakenewe kuvugwa. N'ubundi nkongereza kuvuga mbake simabe mvuga. Umunsi vyaheze, nco mbwa ndavuge vyose. Ibyo mbitse ngani vyinshi. Ibitabukeneye kuvugwa ni vyahe umutinya kuvuga. Ivyinshi. N'akarorero? Kwera unye mbeho nizere yuko mwese miraba. Chaque mardi. Yego turarayaba. Ubu rero hari ibintu vyinshi murataba kwe kuvuga. Kwera batarabisohora. C'est pas qu'est-ce que batarabisohora mugabo
kubera iki kiraba turasinya amakontra urumva yatari yego urashitse hariya muragiye umuryango ubusize ubujumbura uwo mwanya mumara utariko muraganira nawe biraborohera bo déjà faut savoir qu'on a mazeyo 1 mois et plus presque 2 mois muhira mu sanzwe twari urya émission avant hari amasezerano abiri twari amukira rero urumva mama ndamubwiye ngo ndagiye muri BACHELOR urumva ko nawe yarayiraba cabona ko ari jewe ngiye kwikina urumva c'est un peu chaud kwa mugabo même ça bavuga ati sindi urabizi urakunda ibintu nk'ivyo urumva genda ubikine nyene genda ubigire genda urabe yuko urwo rukundo vyoshoboka wow genda urabe ko urwo rukundo vyoshoboka yego none siyo émission nyene arundi bacu bana baranyica tire mu Burundi n'abahungu bari gushika n'abagenda kurondera umusenegale hariya twarabonye Gushwana n'umwe muri kumwe ntibibaza ko ujya mu bachelor adahava guto faut savoir yuko ibintu byinshi biba hors camera hajya ibintu mwebwe mubona kuri kamera ariko byinshi byabaye hors camera rero faut savoir ko umunsi kuntu twabyutse je n'ijya mukobwa yitwa Nusha kuntu twabyutse buri mu munsi tuko turumvikana gatoyi rero hari ibintu byabaye imbere ko tutukana abantu batigeze babona abantu bacagenda kubona umuneka atukana aho jewe yose image nashaka gutanga aho ku murundi kazira bitwara urundi kazira abantu bafite indero kandi bitonda netumeze nk'abaje bandi bakobwa bavugira hejuru basemerera iki niki rero mugabo nta kundi byarashitse nasanze bamaze kubifilma kubera twe hari igihe tutamenya ko ariko baranafilma kandi bariko barafilma rero cyane twatukanye gatoyi mugabo mu nyuma nyene birahera kwa ibintu byinshi uko nabivuze n'abantu bamurarana n'abantu byuka muri kumwe ibintu byinshi ba hors camera yego naho bikenewe mubibona maze kuyibona bayisohoye aho uri kurashwana wavyakire gute ngenda gutera inkuru jewe ko tateze gufilma ndashaka ndakubwire twaheje gufilma muri avril mai rero je nari ko mu mutwe bizosohoka muri octobre navuga jafite umujambo make sinashaka ko binasohoka navuga ati muvyegeze inyuma sigene ko bisohoka uvyegeze inyuma kugira abantu basi mbetara nkumwanya abantu batarambona kuri televiziyo rero uwunye ndize kubona ko ndavuga ati ibi bintu barabishizemo ibi barabikuye mumva nabantu bo wiyizige numeze kuri televiziyo mugabo umaze gusohoka n'ingirene j'ai signé pour ça mugabo de toute façon ni bon on avance turashimira Imana wow turashimira Imana ndiko murabitubwira ariko mbankene kumenya irya tele realite muri abakobwa benshi muri kumugwanira umuhungu umwe yego byukuri murabona ko bishitse ukamutsindira umuhungu uwo muhungu ufite vyoroshe narya amakritire atabaramba cyaje kintu nabonye biragoye gukunda umuntu wangu kubera kubonana kangahe mu ndwi cyane kubera gufilma ama episode angahe gico novuga nuko nyimba ari je nasinze nyimba ari undi yatsinze birawafata umwanya kugira ngo mukundane bya vrai mu buzima bwa misi yose kuri hajya muri ahantu deja nta n'umwanya muronka wo kumenyana neza n'ubuzi ukuntu umuntu abayeho mu buzima bwe bwa misi yose rero ibintu byo c'est pas évident biragoye cyane kuvuga ngo urakundane n'umuntu kuri televiziyo ngaba bishitse ni byiza cyane abantu kamwe mushigikira usanga ari mariage ari vuba haleluya amen utwawe n'umuntu yitwa nka Musa Traore kuri bari Drogba oya biriko biza kuyindi mpo midasanzwe hari abantu bavuga ati ni vy'Uburundi biko baramenyekana ariko hari n'abarundi bavuga bati jewe niyo no banakunze umuntu sishobora kuvyereka exactement je kintu nashaka kuvuga hari abantu bashavuga ati umukobwa cyangwa umuntu yanditse vraiment commentaire ndavuga avuga ngo ya hango atakumuntu kazi ngo duteze isoni kugenda ngo kuri televiziyo ngo kiniki ndavuga ati ngwara recherche de ngwara recherche ngo uyu muhungu iki niki reka ndakubwira ivyo ngo umurundi kazi abantu babijamo suvuga ngo nibijuju abantu babijamo suvuga ngo ntandere bagira abantu babijamo abantu bashoza ngo umuntu agiye gratera realite ngo ntandere agira ngo urabibona ko umuntu wasindiye ntashaka kwemera kuja kuri televiziyo ngo kiniki nta kintu kibi umuntu abareka arakora nukuri reka ndababwire harageze yuko abarundi kazi bareka kwiyugara mu mutwe
kubera n'ubundi ugiye hajyanye ukaguma wiyugaye gucanye ntibikunda urumva rero ivyo bintu vyo kuyugara mu mutwe sivyo sivyo na gatoya harageze yuko tuva ngahanye tukamira amababa tukasiba ibindi bintu mu buzima busanzwe abarundi biragoye abarundi kazi biragoye naho aba yakunze umubire kubimubwira mu buzima busanzwe ubwawo byakira gute birakwiye yuko umuntu akunda umukobwa akunze umuhungu abimubwira ona kintu ufite ubuzima bumwe none ko kugenda garuka kubabaza nk'umuntu ngaho onye mugabo ndagwenda garutse nanje nkunda umuntu mu buzima busanzwe bino maseno fanda yo mubwiye kubera ijyanye niyo concept rega mugabo oya no kugira udusinye wobibona ngo asino bikubwira akora abangu bari timide iki hari abangu bari timide yakukunze umuntu ara timide Mungu yakukunze ntaba timide jamais none ko ari byo bishikira uyu arashobora aragerageza ko ashoboye iyo timidity irashaka umurimo mugabo aragerageza ko bimenye biriko bisa kwindi poem idasanzwe haro n'abandi bahungu umukobwa yari indutse akababwira ko bakamukunda babona umenga umukobwa abaye imaraya abaye indaya exactement kubwawe bivuga kwisi jewe hari ikintu novuga ngo ni tabu y'ukuntu abahungu b'abarundi yego twese turafite indero mugabo kandi bisubire abarundi turugaye cyane mu mitwe turugaye cyane vraiment nk'ivyo bintu ndesha ntibiba ukora ngo umutife ngo umukobwa ngakubwiye ngo ndagukunda ngo ega babigiriye wese ko bigirira abandi umukobwa yagize ikintu nawe ntubwiye ngo nuko akigira n'abandi ivyo tuvyikuremo twarabonye muri bachelor uhabwa ishugwe kabiri bangere kumenya watubwiye ko atari TELE REALITE waba wiyumva gute wangu muga kuri ujya umwanya kame muvuga nizere ko nagira ntaye bunyene kubera foza va yuko je ndavye ukuntu ndetse nase amashugwe kabiri icuro ryanyu je muga ntibaza yuko le fait ko nabwo narose icuro ryanyuma nivyo vyaryosha ibintu kubera nanje abantu benshi baca bapapatese ku murundi kazayironka upa umva bashikiye baca bagiye Rwanda sishugwe ryanyuma ni nka match Real yinjiza igisindo cyane mukaje sinda twa biryoshe wow mais bon en tout cas ko ryamanya vraiment wa rose umutima radundika gatoyi kuvuga ati est-ce que ndayironka upa mugabo même tuvuga nti ntashe nta kundi gumye ni sawa wow abari ibintu bikomeye cyane muri ko muraturna mwatubwiye ko ari biba batafilma mutamenya hari bibera mu makuru ise tutamenya mu atuyagiye ego urabizi nk'inzi bamwe abakobwa bangahe ntihabura abakobwa bashwana ntihabura abatwara n'ibintu bakiba ego umukobwa kiba ubundi ikintu ciwe ntihabura utuntu nyene tuntu nk'utwo tuba iyo bishitse mu gashwana inyuma ya kamera ibyo muko cywanyu yavyakira gute cyarashika bakabasubiza hamwe tutababona nitwaba turi kumwe nayo imisi yose nitwaba turi kumwe nayo imisi yose urumva hageze tugashwana haba hariho umuntu nyene ducunga twamana dukeneye ikintu tumubaza mugabo dubishitse tugashwana si imisi yose baba bahari kubera nabo nyene bafise iyo bataha vyama vyashitse barakunze kuvuga ko ubugenzi bw'abakobwa ni bwiza kuko murabwirana amabanga menshi ariko rimwe na rimwe abakobwa kenshi barakunda gufa utuntu nyene bankeye kumenya hari akantu mwisanze ko buravuga ati umwigeme ubugenzi bw'abigeme nshobora kuba mfitaniye n'abarundi urashobora kuba mfite icyo buhuriye ko n'ubundi bw'abantu duhuriye ngabo muri baje ego jara abantu twabaye bagenzi cyane gose n'utwivugana twikundana cyane ahubwo wow ego ubugenzi ikintu nabonye hari abantu usanga abantu bose n'umwana mwiza babereye umwana mwiza jara onye ubugenzi antu murundi antu murundi kazi n'undi muntu nico kimwe Masha n'ukundana cyane no kurusha umurundi kazi n'umurundi kazi kandi Jeff sava yuko ndi umuntu nakunda ubugenzi bw'abakobwa batazabona n'abakobwa cyangwa namaye n'abakobwa mugabo vraiment hari abakobwa twakundanye muri gihe emisi wow muraba abagenzi ego
wow ni ibintu bikomeye cyane n'ubu turaza aka groupe kacu tuba tuvuga nyene dutwenge nyene niko biraba uravuye muri basho ubu urabona ko mugoma musubire kandi hari ico vyahinduye ku buzima bw'iwawe unye gitwengeje nuko d'une star je peux pas dire la vie du star mugabe gitwengeje nuko unye ndagenda hano kwaca bame ati bachelor badita ko bachelor gati ibintu nibikije simba niyumvaye ko n'umwe yomenya mba ndi à l'aise nyene bisanzwe igindi kintu cyo carahindutse nta kintu no bon ego nta kintu bwa cyanyise cyane pour le moment ariko birahari byahindutse bimwe bibi ego wow biriko biza kwini poem idasanzwe ugiye kuraba muri bachelor urabona ko ari tele realite ubona ko abigeme benshi baza bariko biruka n'umuhungu umwe turi mu gihe ugiye kuraba mu buzima busanzwe muri vie courante ga mu Burundi bishobora gushika abantu babiri bagashimana cyangwa gasanga umwe yashimye umuntu ariko waje kuraba kenshi umuhungu niwe abashikiriza umukobwa hari n'abandi bakobwa bavuga bati oya wamukunze bimubwiye kubwawe bivuga kwiki Zeno mvuga ko mu sanze papa gutinya ko nta muntu ngakuri isatinyitse nujya mu ntinya kwibwira usanga gukunda nawe nyene agasenya kwikubwira abona umeguru wa grave yego kubera hari umuntu kwanza n'abahungu benshi barabigira ugasanga yakunze umukobwa mugume ngo ntihoja kubimubwira mengo ati je mukobwa cyafata gute canke ese yo vyemera kweri je dabizi mugafasha umusho trouve yuko je exemple ko je nakunze umuntu okeste bikubwira basikoresha udusinye basi twotuma abibona mugabo meme tona ikibazo gihari nuko sha naje ndagenda gafite buje sinopfa kubwira umuhungu ndagukunda ngo namukunze jamais en fait acagara utumengo ko atuzi ko ari umuhungu arisaze kwiruka inyuma y'umukobwa urabizi ko ariho bifise valeur nawe wihe valeur mugabo urabizi ko umuhungu ugiye kumundiraga bako kikonza abahungu wabwiye ngo ndagukunda canke weretse ko bakunda antuka weke baca bigarisha mbere ikibazo cyo kugara hawe ivana ngene babishikirije urashobora kubivuga umenga ni gufyina ko ya masori mu office ko umenga ni atere realite nyene eske muzaba misi yose bazi ibintu abantu bavuze ko barafyina kandi atari gufyina nawe ndabizi abahungu benshi baravuga utuntu bariko barafyina kandi batari ko barafyina ariko urabizi umuhungu akene kukudiraga va bien aratangura ubugenzi mu nyuma akazokudiraga mwicaye ahantu heza canke muri ahantu yorishikiriza atekanye none umubwiye ngo shaje ndagukunda sha wumva azobihagaciro gute rero uko abagenzi ni bibi ivyo nzi ko abagenzi ngo dushaka kudiraga umukobwa ngo tubaza kutuba abagenzi uzo kubaza gufata nk'umugenzi jago dumukobwa nakunze umuhungu nkene kubimenyesha rero twodana ko abagenzi kubera okay twosanga tugatwenga haha muga panini ngo vy'ubugenzi biki nibiki bya nibibi umuraca gufata nk'umugenzi fa kumwereka icyo ushaka kuva rya mbere na mbere ugakoresha umwanya ikibazo cyo gukoresha umwanya naco hari igihe usanga uwo mwanya uwukoresheje umwanya utariwo urabibona ryari ukoresha none uba ufise imyaka ingahe none nk'ubu nka cameraman wanje uramubonye wamukunze uwo mudiraga ryari uyu musaza uyu oya na nk'ubunyene utangura kumutera amarogare kwanza nomwere kudusinye nk'ubunyene hanyuma nkazoye mubwira bazabona mubwira heze nk'imisi ngahe mike cyane ni ukoresha umwanya ataramfata nk'umugenzi utiriwe ku bwawe ubugenzi burisha urukundo ego muzi abagenzi bamwe mutamukundana mugapana ibintu vy'ubugenzi harimo hasigaye ari ikintu c'amacomplexe amacomplexe ugasanga umuntu arafise ukuntu yitinya bivanye nuko yavyibushe cyane ugasanga umukobwa asigaye ngo natanga kuzana ngo ibise n'est pas gentil urabibona ugasanga umuhungu nawe yasigaye abona umenga uburyo ugasanga ariko aritinya tujye mwana ari banyore sino mudraga kubwawe ikintu c'amacomplexe hari cyo kivuga ko Miss Bachelor reka ndababwire basha kwanza ikintu ca mbere womenya nuko je ndashobora kuba tuvuga ati je ndashobora kuba ntenenza taneza dufate example undi mukobwa mugenzi wanje ngahanye atene nabi iki niki par exemple nakira kimwe kimubera mugasanga ujye mukobwa uko yibona we bakabona ko ari mwiza jaje nkibona ko ndi mubi usanga ujya mukobwa ari mu bantu ari bon sinzi ko ngene bisigura kandi ko example sinza kuvuga ari we mbwa muri emission twari kumwe n'umukobwa kandi umukobwa mwiza kandi mwese novugwa ari umwese murabizi ko umukobwa vraiment ni mwiza mbwa dans la vraie vie mais ntumuzi nta confiance nimwe en soi arafise
yambaye n'ikintu turi muri rya emission mu buzima busa muri rya emission nyene yambaye ikintu ngo basha ngo muri siko nambaye neza ngo vous êtes sûr muri so ngo vous êtes sûr ngo yanga uri siko sa neza ngo vous êtes sûr nta confiance nimwe afise ku buryo niyo boto offer mesure ubunye sinkiyibona kandi no muri bibiliya biranditse bibiliya yanditse yuko Imana ikuremye guco onye ni tushe y'Imana musanze bayaguhaye faut pas kugira complexe nimwe mu buzima kubera umuntu yagukunda naho buteye gute abona ko yataye ya mbere nziza sinzi kwanza kubibona uramaze kubona yuko hari abakobwa basize wumva ngo ryo Wacha nagira ngo nuhatari ngo kazimana musubije igisusu yafa sinaravyumvise natanga Mungu usanga ujyanye afite igisusu ari watabata tamuntu umwe ugasanga ujyara afite umuntu amwikundira ujya atagisusu yego we nakubwira ana jusqu'à sinzi ko mugora afite igisusu atagifise muga nayo ba meze nk'ipasi nyuma wowe ubona ko ari afite taye ya mbere nziza ku maso yawe niwe Miss Universe urabibona na avuye mama wanje ari ibazi iyo umuntu agukunda bya complexe fashion ikunda kumeze kunde uduziga dufise ababibe usanga sigatinya kabisa ngo ujya mwana avuga ngo uko yamaze kubabanyora ngo nibaza ko hari abaninja ngo wa boss ngo basohokana canke bakunda alors que pas du tout gasanga umukobwa n'ubu aracafiriye mu nzi wabo yego alors que ibyo kandi yifuza umubire vyanse ivyo urubibona Jero abantu benshi kwanza bibaza yuko jewe nama hanze nama gusohoka nama nko mu maboîte nama nkuki alors que je nkunda kwigumira muhira abantu benshi bibaza yuko telefone yanje uzemwe batipe tuguma tuvugana n'abatipe cyangwa batipe ngo babanza alors que pas du tout nta nabishura kwanza idahe sinkunda no kwishura message naho ngo sinkunda kubishura mugasanga umuntu areka atinya ati sindi sinongenda kumudragare abandi batipe benshi alors que sanga la réalité des choses c'est pas du tout comme ça faut pas gutinya ibintu uzovyimenyera wewe wamaze gushikaye ubwira byo gutinya no jewe butera dandikana navuga ngo mbonye umuhungu mwiza umuhungu mwiza ko sindesha kwamera vuga sinkunda abahungu beza kubera umuhungu mwiza usangaye abakobwa benshi iki niki unavuze ati nyabusa ngo ujya mwiza nyene ariwe muntu mwiza kurushana mubi usanga ariwe ari na fidele usanga ariwe kurushana ujya mubi ivyo bintu sivyo na gatoya habo ujya mwiza bashaka n'umukunda abo kurushana mubi kubera iki iyo stereotype babashira ko siyo na gatoya byama vyabaye ariko rimwe na rimwe abantu batahure yuko uwo muntu afise igikomere Antuka nje sinotinya umuntu wunye ukora ngo ni mwiza cyangwa kiniki cyangwa uri umuhungu utinya umugabo ngo motife ngo ni mwiza ngo sinomwingere kini usanga wowe nyine nagure mukundanye rero biteye n'ubwo ivyo bintu gutinya ntibibaho ukazabumva ngo ashimujya mu demo ndamudraze vraiment ngo yo kwa mvanga imisoso ngo burya bwiza wibaza ko ndabona Jenny ugasanga n'umukobwa atakunda n'abahungu adakunda kuvugisha n'abahungu ugasanga ni wanagara kurusha kwanza n'umukobwa mubi cyangwa ugasanga umukobwa mwiza niwe mwana mwiza no kurusha ibyo bintu musanze sivyo sivyo gatoya ivyo byose biba bifatiye mu mutwe umuntu yo bikira gute shani baza ko ari étude sur soi-même nibaza yuko bikira gute gabasha musanze umuntu kuntu yo bikira ko no vuga nuko ni étude sur soi-même ni kumenya ni gutahura yuko ivyo bintu uyumvira adishaka kuba atari ivyo yuko umuntu ntushaka kumujije utanamuzi ntushaka kubona umukobwa kubera ngo yambaye ngo kacipo kakana guca ngo yasohotse ngo umuhaye etikete ngo ushaka ntushaka kubona umuhungu ngo ukora ngo motife ngo nyitabi exemple cumufata nk'ikivayi cikirara atanu ngenge ifise aya stereotype musanze ifo imbere kuvuga umuntu kubanza kumumenya d'abord abari ibintu bikomeye cyane ugasanga umuntu ari sympathique ugaca biza bivura vya bindi ya image wahora wibaza ngo burya ngo nuhatari none twama twayibonye nta bantu bama wamenye kumiga ukavuga ati umuntu n'umwana mwiza no kwekino n'abantu bavuga ibintu nk'ibi turi mu gihe bariko baradusaba mu mbona kazuza yuko umwe wese ugwaruka go kwihangira imirimo ruga crave yago wewe uwagiye muri bachelor uriko uragerageza kuja kurondera amadolari hanze y'igihugu uyazane mu gihugu birakunda kugwaruka urashobora kwiteza imbere rurondeye akazi hanze y'igihugu cyane gose ziko namamvuga raba kwanza ikintu ushoboye ubu mu pro wacu Just ikintu nabonye naho ubugira maquillage azonga se mu pro wacu urashika kure cyane urashaka kuba umukwaferi ugasanga kwa kurondera hanze y'ibihugu urashobora kuja kurondera ubumenyi hanze y'ibihugu kabizana ngaha mu Burundi ikintu nabonye nuko aha mu Burundi ari ingone y'akazi ubu tutirondere bizogenda gute utagiye hanze hamuzana ubwo bumenyi buzana ngaha mu Burundi bizogenda gute nk'abantu bagenda hanze za Canada za he bakagumayo ntibazana ivyo bintu nganye mbe bibazi ubu ikintu nabonye abarundi sibijuju abarundi turafise ubwenge wowe fata ikintu ukunda abo mu pro wacu rega yewe ntumujournaliste
sivyo ukunda ubu nturi umupro wavyo ubayeho yego none cameraman wumvise wenda n'umu cameraman nukora ivyo ukunda nturi umupro wavyo ntubayeho wewe gusa umupro mu cyo ukora cyose nta bindi ico ukunda ukaviza l'excellence vise juste l'excellence nta bindi ariko mba nkeneye kumenya biroroshe kuja kugwana n'abandi bantu bamaze imyaka bariko baragwana ego cyane gose abantu dufite amashansi amwe rero nk'iyo navuga ngo burya ntigorondera ngo abakobwa benshi kuko ikuje kubontora nari ryamiye mpira gucyanya dushobora ndumacabira ngo bantoye abantu dufite amashansi amwe tangura navuga ngo gwanya ngwirinye yose ngama wote igihumbi ngo sino kwigana kora wewe vise juste l'excellence nta bindi umupro mucurimo ego biriko biza kwindi poem ndasanzwe uriko urabitubwira ugerageje kuraba ingene abandi bari mu iterambere urabona ko natwebwe turiko turaja ku muvuduko ariko mba nkeneye kumenya hajya uravye ubu harabayigeme avuga ati je nikoze jewe niniyambiza jewe ninagira ibi nabiriya nzoba biheze akazuza kiwa kakubana mu mugabo w'umuboss wabwira iki abigeme batagomba gukora bifuza umugabo w'umugwiza atunga gusa reka ndabika ikintu kimwe nta muntu azogwica ushaka cyangwa azogukunda atari umugabo wawe nta muntu uzoshaka gukonta na papa wawe ari papa wawe ntushaka kumukonta ko ngo bigende gute ntibibaho ndetse cyo novuga yuko ndakunda kuntu abarundi kazi bunye basigaye bitaho basigaye basa neza bitaho barikora je umuntu nkunda kubona abakobwa basa neza ndakunda umuntu nkunda gusa neza kandi uramatswe nako abarundi kazi nzi kumaze kubibona mugana no tuzotembera usanga abarundi kazi ari abantu hambere bari simple hanze yo kumubiri abantu hambere bari simple kandi mwaje mzi yuko plus witaho plus usa neza plus wikunda hanyuma ntuzoronka n'umugabo unyi economy biragoye wangu wewe ntuzovuga ngo urashaka kugira ngo shopping ngo iki ngo nk'umugabo azakugira shopping imisi yose ari hibiki utagiye ngo wikorere ngo uri umukobwa nta mahera uzofuronse mu buzima nta mugabo azoza guhi ivyiwe yarondeye gucanye ngo hama ngo ngo uricaye kurondera ivyo nti kandi ukobwa bubavye haraje tuja mu magabo ça c'est pas une vie genda wiyige rondera amahera yawe utaronse amahera yawe nta muntu azoza ngo yaguhe amahera ushaka ntibibaho rondera uko ushoboye kandi nawe urayaronka kujya nawe yaronka nawe urashaka kuyaronka kera hari indahiro barahira ati ndakambura umwana wanje ariko dushika tubona abantu bakuze bacana n'abana uriko uraduhanura ati nta mahera namwe utakoreye azoza kuguhindurira ubuzima ntibibaho ariko arabavuga bati turafise akaroro kanaka ujya mukobwa agira mu muduga ataguze kubera urakundana na naka none ayo sama realite nabo abari kubaba ari ngaho Nana kubwira deshe uzomenya abakobwa uzorabe none abantu babagurira imodoka baramarana igihe nta mugurira imodoka amabaye shaka iyo modoka azogira hana kenama yigurisha canke abakobwa ugasanga umuntu yange kumupangira inzu yamupanga nk'inzu ya 1 million barahebanye umukobwa nta wundi bubasha afise bwo kuyiriha agiye kugira ibintu atokoze kwera kuja muri erere umuntu uzorabe nta muntu aguha ikintu cagusa ajya nawe arafise erere abareka aragushiramo no kubutabizi vya bintu birakomeye cyane yego mbangene kumenya kugira umuntu arabavuga ati ubuzima buragoye kandi nivyo buragoye ubuzima buragwanirwa ubuzima burarondekwa mbangene kumenya umuntu yo kwiyumvamwo gute yuko ivyo abandi bashobora yo bishobora bivanye mu vyo akora vyihe ariko uvuga uko umenga kwiha biroroshe hari uvuga ati jewe nize marketing yego ariko nta company fise nta nakazi bariko baramba ariko kugira nshobore gusurviva nshike kwicuma mbona umenga rya muntu ko yampropose reka ndabe ingene bimeze ubabwira iki oya reka ndakubwire nkuko navuze kare yego bijya ibintu byose byoroshe hama ari umutego urumva kandi igena ko ndavuga kare ngo ubyiha gute wowe fata ubyishiremo ana hari indirimbo bavuga ngo si Dieu ami et rêve dans ton cœur écrit le garde wowe muri wowe hari ikintu wowe uvuga ati ikintu ndashaka gukira rero baza ko ikintu caje nuko nyene oya ikiba kivuyeho caje abantu tumeze cyo kemwe twese ntwimbira gushaka ibintu bimwe cyangwa gukora ku bintu bimwe wowe kintu cyose naho ubutagishaka muri umwanya ubuzima bugoye cyangwa ubuze umutayo wo gutangura uratanga utuntu duto duto rega abantu bose turatinya ati sinogenda gukora ikibontu we naje wende ko ntubavuge ngo ndavuga ngo gutsinze ko no bikora cyangwa ikiriki oya je nko par exemple grand donc umutayo wa salon bote byabaye ibintu birebire cyane yo ntaronka ukuntu kugira naho nyene kubika wangu ujya kubika bivyo bitugora twebwe abantu
Gusevinga biratugora ko nzoga no sevinga yaye kandi nkeneye kurya nkeneye kugira uragerageza ugasevinga ko udasevinze ntibikunda. Sevinga muco ushaka gukora. Koresha umutwe wawe kugira gukora bakobwa n'utwo bako turashaka gukora. Urahura n'umukobwa afise iPhone 14 ugasanga yabuze amayinite y'igihumbi n'ijana kwa active. Bijye ibintu urapaswa kwibura nawe. Ewe, uramaze ko umukobwa afise imodoka akora muri gitoro. Kwagira iPhone 14 ukabura amayinite. Ese niko ndavuga azokugura iPhone 14 hanyuma none azoca kuma kugura nayo mayinite. Ni Jesse nisho no vuga birabasha. Uko tubwira ibintu bikomeye cyane. Ariko mba ngere kumenya Sindi. Uri kuratubwira ku kintu kijanye no kwikorera ubuzi, abantu bakiremera ubuzi. Yego. Wowe usanzwe ufise salon de beauté. Yego. Usanzwe uri kurakina bachelor ni nani ma projet uri kuragomba kwinjiramo. Yego. Mba nkeneye kumenya. Iyo umuntu yikorera ivyiwe akarusho uretse ko biba vyitogiwe abarakaye. Emahenda bwe ntumuzibona abantu bikorera gwabo wangu nuko afise amahera. Hagira ashara kuba winjiza usanga kuwinjiza raye gusa. Cyo sanze winjiza yo ari kurira abakozi n'utundi tungaye twawe dusigaye. Suko umuntu akora bisuko business yoroshe. Business izoza kora aciye imyaka uyifise. Yaramaze kubasekiriza. Je nka rero nagize niba yofasha abandi bantu. Nibyo bindi bibaza yuko business doca nkamera ko nyene. Business deja ni investissement igusaba kwihangana. Udafise kwihangana usanga wayugaye mu kwezi kumwe urashaka baza abantu bose. Business ikintu cambere coroshe. Cyo tumena ko ndavuga ati business kandi ninde ko nagize nimba yofasha abandi bantu ni kugira ikintu utagikoramo imisi yose. Wana nk'ubuje nagize salon de beauté si suka. Singira inzara. Singiriki we bya bindi tuvuga tushaka kugira mu boss utari we ukavuga ati jewe ndicaye muhira barabikora ndafise abakozi ntutonde imisi yose ikintu ufo gukora ikintu wewe bikorera ugikurikirana ube sharp utabaye sharp hoho ntushobora kubaronka amahera. Business iragoye vraiment isa patience ça vraiment faut qu'on babitahura. Wow, ibintu bikomeye tugomba dusana abasozera indoto zawe zanje ni gushikana Burundi kure. Burundi bamenye gushika bamenye nanje kugira nshobore gufasha ico ngize ico fashije Burundi. Abantu baze mu Burundi kura Burundi. Burundi ni byiza tubuhe valeur ko bishoboye. Abantu je barambwiye ajya muri Côte d'Ivoire bajya ko garancokoza nguba mu gihugu cyambere gikenye twagenda kuri Google two turaraba ngo tuja kuri amadebe ngo tuja muri Senegal ngo tuja mu Burundi bage mu Burundi je bage kuri Google kintu cyambere batangiye kubona Burundi nco gihugu cyambere gikenye kibara tukabara twenga ibyo wene byo mwibaza ariko muraza murabingene mu Burundi buryoshe muraza murabingene hari crime iryoshe muraza murabingene abarundi ari beza muraza murabe rero Burundi afite niho na chembona akelpe Burundi kamana batabuze ukuntu babwibaza ifo rero Burundi ifo kutushaka kuyindi ntambwe kwindi mpwemu ifo tushaka kwindi mpwemu nukuri sa ico wintu ndoto yanje vraiment. Wow. Yego. Iyo bishitse bakavuga uko we kandi tuzi ko ngaha turyohewe tumeze neza. Yego. Ko bwawe ubona ari keke kintu kibura. En fait abarundi ntituzi gukoresha social media. Ntituzi gukoresha technology. Ubisi ahigeze ni social media. Urashaka kudandaza n'utudede ko ya social media gusukurikirwa n'abantu ugasanga uronse amamiliyoni. Ubunye ntara abantu benshi bakora business ntazi n'ukoresha social media. Ikintu maze kubona ndamaze kubona nk'umu par exemple kuri TikTok tutakunda koresha TikTok. Tiza kuzona amakomante ugasanga abarundi ni 10 abarundi ngo nta telefone tugire ngo nta nama mega duke. Rero byose rega nubwo abarundi vraiment foto kora he nsinzi tuzobigenza mu foto ndera amahera. Ariko ari bihugu bavuga bati TikTok yasamaza abene gihugu ntibagikora. Haza Amerika bayikuye. Nakumvuga nti ufise ikintu dandaza ufise ikintu ikoresha ko TikTok yarigira hembe. TikTok jewe yampemvye ndafise amamiliyoni y'ama views. Nararonse amahera ava kuri TikTok. Ikintu cyose arabaja gusamara hari n'abari sharp bagenda kurondera amahera. Abarundi barakwiye gukoresha social media kubera je pense yuko social media ikoresha nk'akazi irakugira en fait kugira ubundi umenyekane bitaciye kuri social media none bizomenyekana gute gashaka bitaciye mu publicité bizomenyekana gute uko tubwira ibintu bikomeye cyane Sindi
umwigeme yifuza kuba nkawe canke arenga ugeze yokora iki? Yokora iki? Novuga yuko yogerageza kuronderaho uburusho buri akamenya icyo ashaka gukora. Ariho nk'abakobwa benshi bambaza ngo nshaka gukora tele realitete bigenza gute uraplika ukidemarka ukavuga igifaransa ciza ukaba umukobwa yari instruit umukobwa w'ubwenge kubera natwe ntugende urabibona. Kandi novuga yuko idemarke mu byo ukora byose. Gerageza urabe ikintu ukora aho uri cyo tuma widemarka, cyo tuma abantu bavuga ati ya mukobwa ibintu arabishoboye, ati unje mukobwa iki niki. Wow, ibintu bikomeye cyane. Nuko hari cyangwa ikintu tutuvuga tuvuze. Cyane mbona. Ndagushimira cyane Cindy. Yego nakoze nawe. Dushimira n'umustiliste yakwambitse. Dedicace. Queen poem. Ndigiye nibaza ko ni twaguhamagara zo twitaho. Yego. Niba va mu rugendo. Turi kuri. Nuko reka ndabashimire mwaye byo murimo. Murabana natwe. Turi muri Doki House. Ndakubwira ko ikibanza ciza murabona ko Cindy na hari mwiza. Inyuma yiwe naho nyine hafashije guri ubwiza bandanye bwiyongera. Cyangwa izinyaruka yabize ibifungurwa cyangwa ibinyobwa. Kandi mumwe muraba. Ego. Bachelor. Babwiragira subscribe ku Mukubito. Subscribe ku Mukubito beko turagira subscribe kandi gumuraba umwanya wose gumuraba. Ibaza arunguruka kinumira. Urabona? Nuko kuri mukora jewe nyene juste gale. Bya do camera yari umusaza. Mukaba bandindiriye ibiza byose by'ubwo no kumubiri ko byose birabaza. Bye bye. Tugiye kwikidira biar na Cindy. Ciao ciao. Hasta la vista. Ushura none.